nariye saa sita hageze saa munani nanyoye amazi saa sita numva ari karanga ndagenda ndabwira umukozi aya mazi ko ashyushye raba basi muri firigo umpa amazi akanye aragenda muri firigo ampa amazi akanye guhera aho patro atarasohoka numva ubushobozi bunjemo ndi muri gazo ahantu namba niko ndakora izamu niko patro asohotse numva ijambo rinjemo rivuga ngo ivyo yakoreye ku kidengeri Betesayida yakijije umuntu amaze imyaka 38 yazuye Lazaro amaze iminsi nari mu mva ivyawe arabishoboye itegeko kugirirwa neza ndayiririmbira aho nyene mu rugo ndazunguruka muri gazo y'abandi numviriza ko patro akagisoma ngo ngende kuko nari muri dekari ndashimiye Imana yanzigamiye ngaho ataragenda ngaha muri Daniyeli ijambo rivuga ngo kwigishwa n'Imana bantu bo mu gisagara cyawe mwaguriye demoreka twebwe tureze Darius ndabona abigisha banyigishije nazi harimo n'abampaye Bible y'igifaransa ya mbere natangiye gutunga nayihawe n'abakikora mwagura sede yacu moreka mwaduha ibihumbi ijana mwaduha bibiri Imana yacu izotuba hafi uko nukuri ndababwiye ni basi muvume mwizera mubona ibitangaza basi naje ngaha musengera muri kajya gasengera nta mikrofone nari mufise nta matara nari mufise nta mabase nari mufise ubu piano muratondekesha aho hiyo muri paramedikale mufise piano muri ijere mwararose basi muvume mwizera kubw'ibitangaza Imana yakoreye kino gisagara cyawe mureke kwizera kubw'amajambo mugabo mwizere kubw'ibitangaza yakoreye ngaho mufise ishengero ry'akarorero muvuga ngo abantu ntibuzura bokuzura gute kiriya kibanza atantebe ziri banze kwicara hejuru bagarukirije ngaho bafurayene twagenda reka ndababwira ikintu kimwe umunsi Imana itubwira ngo nzobaha sede twari mu myaka abiri yavuze ngo sede ngo y'igitangaza we ngo ndiko ndabona sede y'igitangaza muvyizere cyane mureke muvuge ibyo mushaka cyane mureke mutange amahera cyane mureke burya hariho Imana reka mbwira abantu twazananye nabo mu gisagara cya Burundi ijya modoka mubona tugendana ijya yaposwe ku miliyoni n'ibihumbi 180 wiyumvira gufata amahera umiliyoni ugahereza ibarabara mu mwabarabara ni makiri ndababwiye ngo mwokwihana mutokwihana umiliyoni n'180 byo muri Gautara ndaza amaso yayikubise uwayibonye wese hari uno munsi hazobejo izoshishikara ibabwira yuko umunyabyaha azobona ibara mugororoka akazobeshaho no kwizera uko no kuri ndababwiye ubu nawe baragenda ngo amaze kuronka ubwami amaze kurya agahimba ngo aca yicara ahantu aravuga ati usumugwa jewe niyubakiye jewe nebukadi neza none ninde n'ubundi mwana wahwanye nanje ko mbona hose ari jewe ndahakontora ko atawundi ahwanye nanje Imana ijwi ry'Imana ricari gusanga ngaho yamubwiye amajambo ngaho ijambo rya mbere urishyira hejuru Imana yagutijije ikagutiza amafaranga aho nayiwawe Imana yagutiza amafaranga ugacigana ukavuga ngo nayiwanjye ijambo rya mbere ryamusangaho rivuga ngo uzokwirukanwa mu bantu ijambo ryo kwirukanwa mu bantu muraryumva hariho abantu bahora barahira ngo ndakava mu bantu kuva mu bantu ugenda uje muri izo ndwara abize muri ise murabizi umuntu arwaye indwara yandukira bamushyira muri izo ndwara akaba ariyo baza kumupfungira Imana ivuga iti ko mwisize hejuru ndagushinze muri izo ndwara ugenda ubeho nyene wicwe n'irungu abarundi bo murazi ko bahora baririmba nta cyica n'irungu bana b'iwacu bana ndayeretse kuhava muvuga ngo sigijishe ngo nta cyica n'irungu genda hari impamvu irungu rikwice niho uzomenya neza uwo ngo aragenda ikindi yabwiwe yavuze ngo uzobana n'ibikoko byo mu ishyamba ibikoko byo mu ishyamba usomye hirya naho ngo uzobana n'inzoka
moridekayi yagenderamo indogoba zo mu ishyamba si ya yindi yesu yagenderamo zijya kuzo zari impungano indogoba zo mu ishyamba uzobana n'indogoba zo mu ishyamba izo nizo zizoba bagenzi bawe abo mubana niho uzoja kuramutsa irigira gatatu yavuze ngo uzorisha n'inka nyumviriza umwami yamamaye hose baravuga ati kurya ntirurangirana igihano kigira gatatu uzorisha n'inka nari kuvuga nti jewe ndagiye nkaza ndayibonamo nari guca ndayihitana nkaja kuyikwa nari kuca nza kuyikwa kwera ndayisanze mata niyo nabuze nari kuja kuyirondeza umugeni nkagenda nkayishira databuke iyi nka ndagiye kuyikwa ukarisha n'inka icyanyuma yaciye avuga ngo iki ngo ibihembwe bizogukurakuranyako ibihembwe mu yandi majambo uzokwiga imyaka ndwi ngira utavuga ko yari medesine ikwigishe mpaka ikwigishe gucishe bugufiya ijambo ryanyuma ngo kugezaho uzohishurirwa uzomenera kwisumba byose ari iganza ubwami bw'abantu ikabugabira uwigomba imana ni iganza ubwami bw'abantu kandi ibugabira uwigomba igombye kuguha iraguha igombye kukwaka irakwaka ntabyo kuvuga ngo ubanza gukora ikibazo urambaza ikibazo nakoze ngo njye gukora impaka urakibaza nawe sinari naragikoze sinari nakoreye imana nicyo cyonyine kiba gihari none byogenda gute kugeza aho uzomenyera yuko isumba byose ariyo igaba ubwami bw'abantu none rero yaciye avuga ku murongo ukwiriye none rero wihane ibyaha byawe ureke guhahaza impahazo hama ukora ibitunganye kugira ngo ubure amaze kabiri ukaba ugomba kubona uramaze kabiri ureke ibyaha byawe hama ukora ibitunganye nta kubuza ko imana izokugirira neza urifuza kugirirwa neza kuko inosede yacu ibivuga wihane ibyaha byawe ukora ibinyuranye hama ibihe byo guheruka nabyo bibona ingene bigushikiye imana ni nziza amashyi menshi ku mana ko n'abayinjiriye nabo nyine bafite icyubahiro cyabo bagakorera imana yesu ashimwe ntatebeje ngo mbasabe madamu wanjye ashike hano jewe ni irya mbere mvuze ubutumwa hano muri uru rusengero nubatse urugo na madamu wanjye twazananye ico urumva sinoreka kugikora yesu nashimwe igitumye ndamuhamagaye ni uko nzi ko twasangiye ijambo ry'imana ngaha igihe cyinshi n'umukirisi wo ngaha navuze ubutumwa kenshi ngaha nibaza ko abanyabururi munsi kandi abatari bakeya narahamaze nk'ikiringo cy'amezi 6 ngaha muri iki gisagara cya Bururi nari ngiheza amashuri yisumbuye nimirije kujya muri kaminuza jewe n'abana na papa wanje yari umukirisi wo ngaha yaba ngaho wonye abiwe ndindiriye ujya mwaka kugira ngo tuje muri kaminuza hanyuma jewe rero ntatebeje kubera umwanya hari mutoya nk'uko babivuze nitwa Niyukuri Jean Claude hanyuma jewe benshi barakunze kubaza bati none ko bavuga ngo abize muri lycée Bururi n'abize muri lycée Kiremba nibo bagize umugwi wa fraternité évangélique jewe nanjye kuba muri uyu mugwi sitaduka canke suko nawubayemo nabikwiriye ndazi ko ndabikwiriye jewe ico gihe nari ndindiriye kuja muri kaminuza nk'uko nabivuze nari nkitijwe jewe nakitijwe niga muri primaire muri 93
niho nakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, ntantangura gukorera Imana mvuga ubutumwa ku ishengero iwacu mvuka i Matana. Hanyuma kuva ico gihe nkijijwe, jewe na Trisheri nayihereye muri primaire ico gihe kurabira kuri mugenzi wawe, mbona Yesu angiriye neza, ndatoye concours national njanja kwiga muri lycée ya Matana, ndahiga kugeza mpezeho uw'icumi na gatatu muri première scientifique B. Hanyuma nindirije kuja muri iyo kaminuza, navuze ngo naciye nza ngaha. Abatari babizi, papa w'iwanje aherutse kwitaba Imana, ariko Imana yarakoze ko yampaye kubona ibigero by'iwanje. Narashimye Imana. Hariho benshi batabonye abavyeyi. Jewe rero ndi ngaha mu gisagara ca Bururi, ndibuka ko jewe naciye nja gufasha kubera nari ndabimenyereye kuba mu magroupe biblique no kuyarongora. Naciye nja kuba umwangaderere w'aho muri Bururi, tukabana na groupe biblique, aba batazari bariko baravuga ari batoya baremye. Hanyuma uwiga muri cumi na gatatu yitwa Bitama, umukenyezi we ni wari ngaha. Hanyuma turakorera Imana. Ndibuka ko Pasiteri Etienne niwe yaraje ibyo kwaruka, hanyuma akazezwa n'ibyo ngaha. Hari igihe ibikorwa by'Imana byamubana byinshi bikamunanira, kuko Yesu wenyine niwe abera hose icyarimwe. Hari igihe nibuka yahora yikora akambwira ati, niba ufise umwanya uragenda umpangire Rurijiyo hariya mu ikorede sini hafi, uragenda ugira ibi n'ibi. Hanyuma nkagenda kubikora nezerewe, kuko byari ibikorwa byanje. Hanyuma nicyo cyatumye rero mba muri uyu mugwi. Rero uyu mugwi jewe urampimbara cyane kandi uranezera rwose, n'ibikorwa ukora birahambaye, birampimbara cyane. Ni ukuvuga si wonyine nkorera n'ibikorwa by'Imana, ariko aho nsanzwe nkorera ibikorwa by'Imana henshi uyu mugwi urampezagira kurusha n'aho handi hose nkorera. Yesu ashimwe. Nimba mubona mukunda Frayeri n'ukuri nikundwe, irakunditse. Imana yarayibwiye neza, yarayisize amavuta, maze kuririmba mu makorale menshi, ariko ndabamenyesha ko Frayeri ugeze no munsi mu makorale maze kubona y'ubuhinga, ari mu bushobozi bw'Imana, akora umurimo w'Imana atagozwa cyangwa adacitse intege, uri mu ya mbere. Yesu nashimwe. Rero ntatebeje ngomba kubera bampaye umwanya muto, reka dusangire ijambo ry'Imana. Narifise amajambo menshi nateguye twari gusangira, ariko kubera umwanya muto reka tuvugane makeya. Dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Yakobo igice cya 2 ku murongo wa 14. Hagira udusomera anyarukije. Ndanze y'amajambo ivuga ngo ibyo kwizera n'ibikorwa byabo. Yakobo igice cya 2 umurongo wa 14. Ibyo kwizera n'ibikorwa byabo byomarika bene data, ntabwo umuntu avuga yuko afite ukwizera atabikorwa akora. Mbere yo kwizera ntushobora kumukiza. Niba hariho bene data uwo ari we wese yoba yambaye ubusa agenda aboranirwa ibyo kurya, maze umwe muri mwebwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko ntimumuhe iby'umubiri ukena, yomara iki? Niko bimeze n'ukwizera kutari n'ibikorwa kuri konyine kuba gupfuye. Nk'uko umuntu yavuga ati ngo ufite ukwizera, jyewe mfite ibikorwa. Ngereka ukwizera kwawe kutagira ibikorwa, nanjye ndakwereka ukwizera kwanjye guserukwa n'ibikorwa byanje. Wenda yuko Imana ari imwe,
ugize neza abadayimoni nabo nyene baravyemera bagahinda agashitsi. Ariko wa muntu w'ingura kimaziwe ariko wa muntu w'ingura kimaziwe mbega ugomba kumenya ingene ukwizera kutagira ibikorwa ari ukw'ubusa. Aburahamu sorogoza mbega ntiyatsindanishijwe n'ibikorwa hamwe yari atanze kw'ikimazi umwana wiwe Isaka ku gicaniro? Ntubona yuko kwizera kwafatanije n'ibikorwa vyiwe, kandi no kwizera kwahinduwe rwose n'ibikorwa? Kandi cyanditswe kirashika kivuga ngo Aburahamu yizeye Imana ibimuharura ko kugororoka, kandi yitwa umukozi w'Imana. Murabona yuko ibikorwa aribyo bitsindanishiriza umuntu atari ukwizera konyene. Kandi na Rahabu maraya niko vyabaye. Mbega ntiyatsindanishijwe n'ibikorwa, kuko yahaye za ntumwa indaro akazirangira iyindi nzira. Nk'uko umubiri utari n'umwere upfuye, niko kwizera kutagira ibikorwa kumera kuba gupfuye. Amen. Mwami Yesu, ndagushimiye cyane kubwira ijambo. Mwami Yesu, twumvise amajambo kenshi, uno munsi Mana tugomba tuvugane ku byo kwerekana ukizwa. Mwami, amajambo yose twigishijwe, twabwiwe, twabonye Mana Yesu Kristo, tugomba kumva ko dukwiye kuyashyira mu ngiro. Mana, uno munsi ntitugomba kuba abanyabugeni, ntitugomba ko twebwe twese twakijijwe. Mana, urakoze kubaye kasi n'akayubu bw'ishingiro ryawe. Amen. Yesu ashimwe. Jewe kubera umwanya ni muto, nabise amajambo menshi yo kuvuga ibigabure n'ibindi, ariko ngomba ndabibwire ko ndabivuga kuko Imana yabimpaye. Jewe mu bisanzwe ijambo ry'Imana ndavuga nti ndavye igihe Christianisme yashikira mu gihugu c'Uburundi, ni igihe kinini amashengero ashitse mu Burundi. Ndavuga ngo ijambo ry'Imana ryaravuzwe mu gihugu cyacu c'Uburundi, twagiriwe ubuntu n'Imana. Ibi twita ivyizerwa nyakuri canke ijambo ry'Imana ryaravuzwe mu mashengero atandukanye. Nta muntu n'umwe uno munsi bariko baravuga ngo 90% mu Burundi barabatijwe mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwemu Yera. Amen. Ni ukuvuga ngo uno munsi Abarundi barazi ikibi n'icyiza, barazi icyo Imana igomba ku muntu wayo. Ni ukuvuga ngo ibyizerwa, ukwizera, barakubwiwe, barakumenye, baramenye ijambo ry'Imana icyo ribashaka ko. Uno munsi nta muntu n'umwe mu Burundi atarumva ijambo ry'Imana. Amaradiyo Kristo aravuga za Bibiro, agakiza n'ibindi. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana by'ukuri turarizi, twararibwiwe. Ariko uno munsi Imana yo mu ijuru ndiko ndiyumvira nti Imana, nzovugana n'iki? Nzovugana n'ishengero ryawe ijambo irihe? Ko mbona hari byinshi wampaye, hariho amajambo menshi wampaye yo kuvuga. None ga Mana, nzovuga iki? Ariko Imana yo mu ijuru irambwira ngo genda ubwire ishengero ryanje ngo ibyizerwa mwarabimenye, icyaha mwarakimenye, icyo jewe Uhoraho bashaka mwarakimenye. Uno munsi rero Imana yo mu ijuru igomba ngo dushire mu bikorwa ibyo twabwiwe. Yesu ashimye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo twame imbuto zikwiranye kugira n'ukwihana. Umuntu yihanye ibyaha ategerezwa kwama ibyaba byiza. Ni ukuvuga ngo ibikorwa by'Imana bitegerezwa kumugaragara ko hamwe umuntu mwahura cyangwa ubaye muri karitsiye cyangwa aho mukorana, nimba by'ukuri warizeye Imana uti narakijijwe, barakeneye kubona ko by'ukuri ako gakiza kawe gahwanye n'ibyanga byawe, gahwanye no kuvuga ngo ibikorwa ukora birakuranga, ibikorwa ukora birakuranga. Uno munsi rero nagomba nababwire ijambo jewe ndiko kwiyumvira no mu by'ubwenge nabwo twize. hari kuru twize muri kaminuza. Jewe nagize siyansi apurike nk'uko babivuze. Je suis ingénieur entrepreneur mu by'ukubaka. Haruhande yabyo nagira ubuntu n'Imana kwiga ibintu Imana igacikwa kubyapurika. Ni ubuntu bw'Imana kuko
bene data murabizi, ariko Imana yo mw'ijuru yanteye iryo teka yo gushobora gushira mu ngiro jewe ibyo nize. Ni ukuvuga pratique canke la mise en application de ce que j'ai étudié, j'ai appris dans notre école canke dans notre université, nivyo jewe naapplika ndaravye. Ni ukuvuga ngo nivyo nkora mu buzima. Ni ukuvuga rero uno munsi hariho ukuntu twize bita methodologie de sciences appliquées. Ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo uburyo wewe ushobora gushyira mu ngiro ibyo wize. Ndibuka kugira ngo ushobore kubona yuko iyo objectif yawe yashyize cyangwa icyo cyumviro cyawe cyanditse, urakeya icyo bita situation problème, wowe ugacuja kuyiresolva. Niho uca ubona uti wala ibyo nize je nabishoboye. Ni ukuvuga nimba jewe narize ibyo kubaka tuvuge nk'ibiraro n'akarorero, hanyuma gaca mpura n'ahantu ikiraro cyacitse ata modoka ishobora kurengana, ni ukuvuga ngo gaca nshobora kuraba mu byo nize gaca ndikora aha hantu kugira harengane iri barabara, ikiraro gikomeye gishobore kugenda, ni ukora ibi n'ibi nisunze ibi n'ibi. Ni ukuvuga rero la mise en application cyangwa gushyira mu bikorwa ibyo wize. Ni ukuvuga ngo abana b'Imana twese twarigishijwe ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana turarizi. Ni ukuvuga amabwiriza y'Imana uko Imana yabishinze turayazi, ariko uno munsi rero hageze igihe cyo gushyira mu ngiro. Ni ukuvuga gushyira en application, gushyira mu bikorwa ibyo twigishijwe. Uno munsi ijambo twise nobabwira ni ukuvuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa ngo kuba gupfuye. Ni ukuvuga n'iryo jambo twasomye hajya, nimba jewe ntange ibyama bikwiranye no kwihana, nimba haje umuntu mu rugo iwanje bise ibyo nteka akaza, nimba ari mwene data musengera cyangwa sinzi, akavuga ati narinje ngo musengere ndafise ikibazo siconja kugaburira abana uno munsi, ariko jewe nanjye se stoke mu nzu, uwo mwanya gaca mvuga nti hariho abakizwa benshi n'abakozi b'Imana n'abapastori ibyo bintu bishikira, agaca mushira ngaho muri saro ngo reka dusenge Imana birakubona irabizi, nk'uko ijambo hajya ryavuze, ugaca umusengera ngo genda wisusurukire ngo wigire amahoro, Imana irabibona. Nawe uzi ko ufise stoke hajya wari kumugabaniriza akagenda agatekera abana iryo ryo rikavamo, hanyuma ukamusengera kubikurikira, mugabo nawe wagize igikorwa umwereka. Bene data, ijambo ry'Imana uno munsi rifite ikimazi. Ni ukuvuga ngo turakeneye abakristo b'uno munsi tubone babakora ibikorwa, ubukizwa bwabo tubonere mu bikorwa, tubonere mu rukundo bagirira bene data, turubonere mu kuri babamo. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo niwagenda ukavuga ngo urakijijwe mugabo ibikorwa bikabura, uko kwizera kwawe kurapfuye. Bibiliya yatanze n'akarorero avuga ati ni nk'umubiri uri ngaho utagiramo intego, nta buzima, uba wapfuye n'uwapfuye. Umuntu yapfuye ikimuranga ko atakigira ubuzima ni uko intego itari muri we. Yesu ashimwe. Rero jewe uno munsi nagomba ngo tuvugane kuri iki kintu kijanye no gushyira mu ngiro amajambo yose mumaze kumva mwabwiwe, ubutumwa twabwiwe ejo. Imana yo mw'ijuru jewe naje kuwegera, sinaretse nuko ari jewe nza kuvuga ubutumwa ndangiza, ariko Imana yo yari yariteguye kugira ngo senetize ngororotsi kazomererwa neza, kazotungwa n'ibikorwa vyiwe vyamuje. Nimubwire bwira umugororotsi kazomererwa neza, kazotungwa n'ibikorwa vyiwe vyamuje. Ibintu vyo mw'isi nabire ko bene data, imbere yo kubabwira ijambo ry'Imana banza
bagomba uvuge bike mugabo ukore byinshi. Abantu babereka ibikorwa byiza by'Imana bakakubona k'ingeso nziza, bakakubona k'ubwizige, bakakubona k'urukundo, bakakubona ko ukwihangana. Bene data ni ukuri sinzi jewe twazananye na mwene data twaduganye n'aho atanga perezidanse jewe ngeraniye ofisi ijambo mu perezidanse sinzi ko Jean Paul ari ngaha sinzi ko ari ngaha niba atari ngaho ntacyo twarazananye kubera nari nzi ibikorwa birimo n'ibyo yarimo ndavuga jewe ibyo birimo bijyanye n'indirimbo twaririmbye muri sede ndamubwiye ntabonye nashyize hano birakura nk'uko mubizi amashyirahamwe Kristo cyane n'ayandi mashyirahamwe yose iyo ariko aratera imbere ariko arajya imbere aragira icyo bita abamambure d'honneur. Ni ukuvuga abantu bashobora gushyigikira umugwi mu buryo bwo kuwuterera mu buryo bwo kubakira finansirema cyangwa spirituelema. Uyu nawe Yesu yamugiriye neza yaratwemereye kutubera umumambure d'honneur. Ni ukuvuga reka ndamubahe abantu abiri. Haleluya. Haleluya, shingiro ry'Imana. Haleluya. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Je nitwa Kiza Jean Paul, mvuka muri Bujumbura yahaye ibyo nkora bimutama papa wanjye turakora Imana iguhezagiye. Hama ndanezerwa cyane, naranezerewe cyane Frere kuva ayinjiyemo uyu mubyeyi wanjye bajya kuvuga igituma umubyeyi wanjye bajya kubitahura nawe kumva abimatana nkava muri irani yarambaye umubyeyi mwiza kandi yanyemereye ko umubyeyi kandi nifuza ko tutazovana gushika tuvuye mu mubiri. Ibyo ndabivuga imbere y'ishengero. Hama jewe yaramubiriye Frere uyu mubyeyi nyamunsi ndibuka twari mu by'akazi kandi nari ndushe cyane ariko ndibuka. Hanyuma arambwira ati tumba ko tuvuye mu mambure d'Israel yagize ikintu cyane bakuye umwanya mutoya yigise ngo mwerekane shirani nawe kumwubaha ukamubwira ngo reka kubisha umwanya wo tugere mu by'akazi byarangoye cyane. uba bagomba kutubahuka kandi n'abatubaha umubyeyi wanjye umubyeyi ushobora kukubaha kumubwira nabi. ndavuga nti ntaje tuzabivugana mugaha munyiza ntabwo tuko tubategura igikora n'itariki amaze ndibuka mugaha umunsi ku munsi uba nyibutse. Hama umunsi wa kane ndafata urugendo mu by'akazi nyine byatabaye ibibazo bitoyi byasaba ko nduha Igitega naduha Igitega uwo twahurirayo bati abategetsi bagoye bari abategetsi nyine batwara igihugu turavugana hagati turarino njye namubwira rino n'ibyo nabinjira mu bwabo kugira ngo namwereke kuko yabumagana amasengesho kenshi tujyane mu masengesho tubane mu masengesho ugasanga kenshi yabuze umwanya mugana mugana ntiwuye ko tubona ko ndakugana kuko tujyana ndavuga nti ko tujya gusenga ndakumbuye ko masengesho reka tuduga mwana ngo ndabwire Frere ndabemereye ku mpamvu ndabereye ku mugaragaro tuzogumana. naranezerewe ejo n'ubu ndacyabisubiza. Hama baba muvuga muti akora iki uyu ni wafasha mu bya entreprenari kuko njye nabyo nize mugabo ibyo nkora Imana yanyoyanse mu byo kubaka ntabyize mugabo batize turabikora.
hama rero ikindi kintu namubonyemo uyu mubyeyi namubonyemo umutima w'urukundo kuva duhuye nta mwanya muremure cyane urahera duhuye mugu umwanya wese duhuye namubonye muko ari umuntu w'Imana nkuko ariko aravuga ati ibyo ukora bishingire intahe icuye icyari kirashingira yuko ari umukozi w'Imana ahaciye ni kenshi dukunda kugenda hama tuvanye akagenda abanza amasaba batuye mugabo we unazinanye avuga ati turazinanye bamashaka n'umubyeyi wanjye bagaca basiga bashinga intahe tujya mu muntu mwiza mwumva icyo kintu sinzi nawe ko ukira mu mutima w'iwawe ukabona ko abantu bagushinga intahe kuri umuntu mwiza hariho abakizwa bagenda gukizwa ariko uravye ibyo bakora n'uko bagenda ugasanga ntibishinga intahe y'icyaha. Haleluya. Ni byiza ko twumva ubutumwa hama tukabugendera umubare siho natwara umwanya gusa ndanezerewe kuba hano muri ndanezerewe kuba mu ishingiro ry'Imana kandi ndanezerewe no kuba muri Israeli. Imana ibahezagire. ubusanzwe numva noca ndangiriza ngaho kubera ubutumwa bagomba kuvuga n'ubunyene kuko ico bariko ndavuga nico bariko ndamubonamo twaduganye nzi ikibazo yarimwo cyo kurwanya intambara z'abigira bene data canke z'abo mukorana n'ibindi mugabo ngene yahagaze aho hantu agahagarara nk'umuntu w'Imana n'ukuri byarantangaje byaranezereye cyane nk'uko Bibiliya ivuga ngo kibi mu kinesheje icyiza ni ukuvuga ngo iyo dukorera Imana iyo twitwa abakozi b'Imana iyo twita abantu b'Imana Imana idukeneye itubona ko by'ukuri ibikorwa dukora bishingira intahe Imana jewe ntanatereke n'aya majambo n'ayanene Imana igomba ko iyi ntahe izi ntahe twumva ubutumwa twumva tubushyire mu ngiro ibikorwa byacu byiza bikwiranye no kwihana Imana izo biduhembere nk'uko mu byahishuriwe na Yohana yavuze ati atwereye n'uno andika kwahirwa umuntu apfira mu mwami kugira ngo aruhuke mu butame bwiwe ni ukuvuga ngo ibikorwa yakoze byose bimukwirikire ni ukuvuga ni ukuri ibikorwa by'Imana byiza dukora bihwanye no kwihana ibyo nibyo bidukwirikira ibyo nibyo tuzohererwa mu ibyo nibyo bizotuma bajya kubabwira ati sinigeze mbamenya mwabikora bito mwamara n'iterambere ni ukuvuga ngo abantu baravuze ijambo ry'Imana baravuze Yesu kuva mugabo ntibigeze bashyira mu bikorwa ntibigeze bakora ibikorwa bihwanye n'uko bihanye ni ukuvuga reka jeni baza ko ntatebeje amajambo narise menshi yo kuvuga n'uburorero bwinshi n'amapese menshi kugira sinzikaza abantu kubera tugomba no kubanuka jewe nzokuma nzikura umwami naho abazanye n'akarere nta mpamvu n'imwe ihari jewe naho notegura urugendo rwanjye jenyine ndabishoboye Imana yarampaye uburyo bwo kwiyunguruza yarampaye imodoka zishika hose amatire yose ndashobora gushikayo ukuvuga ngo nta mpamvu n'imwe kugira sida barambwira kugira nzogaruke nategura umwanya twakorera na pasitori wacu nze tuganire ijambo ry'Imana mu mwanya niraruka porogaramu yose ndawufise reka Imana y'umugihe izobashoboza nzogaruka ubundi kugira ngo dushobore umwanya ariko utware iryo jambo ijambo ryo kwegeranya rivuga ngo ugende mu ngiro ibyo byose bihwanye no kwizera kwawe ndetse bari kutwegera ni ukuvuga ngo turi ku ijambo ry'Imana turi kw'Imana umaze kumenya uno munsi ugezemo nawe ari kutugendera ushyire mu ngiro Yesu Kristo azoguhemba cyangwa azogucira urubanza akurikije wari ugezemo n'ukuri wari ugezemo Yesu aramugisha murakoze Imana ibahezagire. Amashuri
myinshi kandi n'umugisha murambirwe ibisigaye byari bikwiye ko tubisangira kandi ni byiza muri aka kanya twumva sare isuye imana kandi tujya gushikamira imana ijana muri ako kanya nyine tumaze kubasengera tujya twongera dusabe furayeze bace basubira batubwire icyo basigaje kimwe gusa kijyanye n'indirimbo na sede natwe tuba turiko turatunganya ngaha hanyuma duce dusangirira hamwe umubiri w'umwami wacu yesu kristo mu nyuma turangiza wihangane hana bisi nzaba intayi zikomeye imana ni imana kandi yishura mu gihe cyayo kandi zikishamo mw'iyizi bishaka amajambo yatubwiye turayumvise roza amajambo yatubwiye turayumvise hari ikimana tugomba imana yaradushizeho hari ikigomba bishobora gushika muri aka kanya ukabona iko biraseka mu mutima wawe uhaguruka wo gusenga haleluya tugomba mukanya gushikana imana ariko niba ufise umutima wifuza gushikanira imana turaguhaye ikaze haleluya turaguhaye ikaze mbega ahari tukiriko turavuga tuti mbega urahari umwe yamaze guhaguruka reka tumwiringa atere intambwe ashikira mbere tugigire icyo imana yacambere yadutumye haleluya haleluya ijambo ry'imana rirabohora utere intambwe ushikira tugomba gusenga imana tubwire ibyakuretse nyuma y'amajambo abohora ushikira uhawe ikaze uhawe ikaze mwiringira mugati mugiza mu minsi twigawe n'imbabazi imabagara mu hose mu pasiteri ati nitaba yesu
wamaze kubakura mu byaha byawe mugwanisi rubagira bawe ushishikare kubagira abana bawe imbabazi zawe n'ubuntu bwabeko urakoze kubohoye urakoze kugira neza mu izina ryawe